Que des éléments en uniforme, mêlés au badaud, attaquent frontalement la tribune du meeting. Très clairement, le président Moïse Katumbi Reka rero nsubire ndagwe ikaze nshuti munywanyi wacu ndagwe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwe mwese mumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndabwira ukuri aka kanya makuru akomeye cyane yejeje kudushikira nyuma yuko hari hateguwe operation yo kugandagura Moïse Katumbi nyuma yuko yarari mu myiyamamazo. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira nuko abasirikari bacu bashika babiri baciye batabwa mu mvuto nyuma yuko undi ikiziga ciwe giciye gitobwa, ariko gushika ubu ngubu umukuru w'igihugu nyene General Major Evariste Ndayishimiye akabaciye atanga itegeko ibujumbura kugira ngo vyose rero tuze kubashitsa ku makuru yacu ido nido. Reka rero nsubire ndagwe ikaze nshuti munywanyi wacu kurumviriza amakuru yacu herereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Eka ndagwe ikaze nshuti munywanyi wacu kure yumviriza amakuru yacu uherereye nga mu gihugu caciza c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Turabaye ikaze muri aya makuru akomeye cyane adushikire. Reka rero subirenda gukangurukira cyane nshuti munywanyi wacu kuri waje gupyonda ijambo sabone kubatarabikora akaniko karyonda gusaba muri musi video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uracobona arakazujyano nyene pyonde ko hama tuje turabana mu makuru y'ibigando dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko aya ari amakuru avugwa mu bisata bitandukanye, gisata ca politiki, umutekano n'agateka zina muntu, mukatorezwa n'umugwi wamenyesha makuru muhinga akorera nga mu gihugu c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Ndababwira ukuri reka ingingo nkuru tuzitangure ku makuru akomeye cyane ahejeje kudushikiranye n'icubahiro umukuru w'igihugu cacu Burundi Evariste Ndayishimiye gufata ingingo ikomeye cyane indege giturumbuka ivuye ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye ibujumbura nyuma yuko abasirikari bacu bashiriye muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Kuri uyu munsi nibwo hari hateguwe operation yo kugandagura Moïse Katumbi ubwo yarari mu myiyamamazo. Amakuru akomeye cyane rero bamwe mu basirikari bashika babiri bari muri iyo operation, umwe muri bo ajeje kwitaba umuremyi. Amasoko yacu rero nyuma yuko ivyo vyose vyaciye bidakunda, amakuru akomeye cyane yeje kudushikira nkuko mwavyiboneye mu masanamu ajya atandukanye yakwiragijwe irya nino ku ngurukana bumenyi no kumbonesha kure zitandukanye irya nino kuri urubuga rutandukanye. Bivurwa yuko amakuru akomeye cyane ku rubuga rw'intambara muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo n'ibindi rero turi buze kubashikiriza mu buryo bw'idonido. Turaza kugaruka ko umukuru w'igihugu ca Kongo Felix Antoine Tshisekedi ariko arakorora amosozi nyuma yuko amakuru akomeye cyane yeje kudushikira ari uko Moïse Katumbi atace yitaba umuremyi nyuma y'igitero kaminuza cari cimugabwiye ko muri operation yari yafashanyije n'umukuru w'igihugu cacu Burundi. Operation iteye ubwoba nyuma yuko Felix Antoine Tshisekedi ari nawe nyene yarungikiwe abasirikari bacu kugira ngo bacungerere umutekano wiwe. Na cyane rero turaza kunyarukira ku makuru akomeye cyane avugwa mu gihugu kibanye c'u Rwanda, na makuru avugwa yo nyuma yuko injyane ziri hagati y'igihugu c'u Rwanda n'igihugu ca Kongo ari injyane ziteye u Rwanda. Bibutse yuko rero intambara ibandanije nyuma y'agahengwe kari katanzwe nyuma yuko hari ku itegeko rya leta zunze ubumwe za Amerika, nyuma yuko bari basavye yuko intambara yoba itujwe nyuma yuko ingabo za EAC zoba zigira zive muri ico gihugu. Muri aho hariko harabera intambara ikomeye cyane iriko irahuza umwari wa M23 n'igisirikare ca FARDC nabo bafashanya harimo abasirikare bacu mu Burundi, nubwo nanone bamwe banse gusubira ku rugamba. Amakuru yacu rero ni munyemere tuze kuyagaruka ko mu buryo bw'idonido nyuma yuko izi ngabo zari ziri mu butumwa bwa EAC zejeje gutahuka kuri urigenekerezo. Muri aka gatondo niho hatahutse ingabo zo muri Kenya n'izindi ngabo. Kubwa amasoko yacu yibanga ava mu gisoda c'u Burundi aremeza yuko bamwe mu basirikari bacu bajeje kugandagurwa na cyane bivanye na babandi bari barungitswe mu mpisho. Gushika ubu rero murozi nanone biravurwa yuko naho ibintu bejeje gukomera cyane mu kiyaga Kivu nayo Igoma naho birajeje gukomera cyane, bikavurwa yuko ari abasirikari bashika batatu baciye batabwa mu mvoto bivanye nuko gushika ngo bari banze kuja muri iyo operation bari barungitswemwo n'umukuru w'igihugu nyencu wa General Major Evariste Ndayishimiye. Ibintu birakomeye cyane nga mu gihugu c'u Burundi, umwanya ku mwanya turashobora kumviriza inkoho zitanguye ukumvirizwa kandi hatanguye kumvikana urwamo rwazo nyuma yuko twibonekeje mu ntambara ikomeye cyane iriko irahuza umwari wa M23 n'igisirikare ca FARDC n'insoresore bita Wazalendo n'abandi bafashanya
n'ico gisirikare nka FDLR umuhari ugwanya ubutaka bw'u Rwanda na cane kubw'amasoko yacu bivurwa yuko rero ibintu vyaba bigiye kudukwegera akarambaraye nyene cubaro General Major Evariste Ndayishimiye akakanya ibintu vyaba bigiye kumukomerana nyuma yuko umukuru w'igihugu c'u Bugande Museveni yoba ahejeje kwemeza yuko ibijanye n'urupfu rw'umuyisi Petero Nkurunziza vyoba bifise imvo zikomeye cane ari navyo nyene yoba yemeye yuko yoba agiye gushikiriza ku bene igihugu agasaba rero yuko ibi vyose vyaba bigiye gutunganya mu kiringo kitari kinini cane na cane ko agiye guca abishira mu ngiro nkuko yabishikirije mu butumwa yarungikiye muri ntare rushatse nyuma yuko umukuru w'igihugu nyene cubaro General Major Evariste Ndayishimiye wenyene gushika ubu ngubu ibintu bikomeye cane ndabwira ukuri umwanya ku mwanya turashobora gutangura ikigandaro nyuma yuko n'abene igihugu baba bahejeje kumviriza ibigiye gushikiranya n'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye amakuru rero avuye Goma arateye ubwoba nyuma yuko muri ikiyaga bivurwa yuko ibintu bihejeje gukomera cane abasoda b'u Burundi barungitswe n'amato y'intambara gushika ubu bagiye gutabara Felix Antoine Tshisekedi nyuma yuko intambara igiye kuduhuza n'umwari wa M23 ari intambara iteye ubwoba nayo mu gihugu c'u Rwanda navyo rero turaza kwigaruka ko muri aya makuru akomeye cane hari amakuru ariko arakwiragizwa irya nino ku mbuga hwaniro ari amakuru ateye ubwoba nyuma y'indege ya gisirikare irungitswe ivuye ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura ishika muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ku kibuga c'indege mpuzamakungu ca Goma amasoko yacu y'ibanga aremeza amakuru akomeye cyane tujya tuze kugaruka ko mu buryo bw'idyo nido nizere ko aje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyonda gusoma muri musi video urabanditse ijambo sabone fyonde ko uracurabona rakazujya nawe nyene fyonde ko hama tuje turabana amakuru n'ibigano dutambutsa kuri Burundi News TV ndabibutse yuko ari ijisho ry'umwene gihugu adafise akaryo ko kwivugira wowe ico usabwa no gukurikirana ibigano vyacu dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari yanyu ya Burundi News TV ndababwira ukuri akakanya makuru akomeye cyane munyemerere tuze kuyagaruka ko mu buryo bw'idyo nido mbere yuko rero tubashitsa ko ayo makuru tubabwiye mu fiyofunyo munyemerere amakuru yacu tuyatangurire ku makuru avugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi gushika ubu rero mu Bubiligi umurundi yarishe umukenyezi wa mugenzi we w'umurundi nyene gushika ubu rero Rosa Ndayishimiye n'umukenyezi w'imyaka 48 akomoka mu gihugu cacu c'u Burundi yishwe ku munsi wa kabiri uheze wari noyinga mu gisagara ca Kororiwa nyuma yuko ari aho mu Bubiligi amakuru rero akomeye cyane adushikira avuga yuko Rosa yiciwe mu muhana w'umugenzi wiwe w'umurundi mu gihe yari ahaciye gufashanya n'umukenyezi wo muri urwo rugo udukorwa dutandukanye two muhira amakuru rero akomeye cyane yeje kudushikira mbere yuko tubashitsa ko ayo makuru akomeye cyane twabateguriye ni munyemera amakuru yacu tuyatangure ku makuru akomeye cyane avugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi gushika ubu rero hari inkuru y'umubabaro yejeje kudushikira ivuye mu Bubiligi ni nyuma yuko mu Bubiligi umurundi yarishe umukenyezi wa mugenzi wiwe w'umurundi nyene amakuru akomeye cyane Rose Ndayishimiye n'umukenyezi w'imyaka 48 akomoka ngaha mu gihugu c'u Burundi yishwe ku munsi wa kabiri wari no yinga mu gisagara ca Kororiwa mu Bubiligi ni nyuma yuko amakuru adushikira avuga yuko Rose yiciwe ku muhana wa mugenzi wiwe w'umurundi mu gihe yari ahaciye gufasha umukenyezi wo muri urwo rugo udukorwa two muhira mu kugenda yo rero akaba yari yabimenyesheje umugabo wiwe nanone amasaha yigiye imbere niho wa mugabo wiwe yamurondeye kuri telefone aramubura haheze isaha 3 z'ijoro ataratahuka niho nyene wa mugabo wiwe yamanuka kuri kabare amenyereye yo guhuriramwo na mugenzi w'umuryango ngo amubaze ko atoba yamuboneye umukenyezi na cane ko yamubwiye ko yagiye gufasha udukorwa umukenyezi wiwe uwo nawe rero mu gutelefona ibintu ntivyagenze neza na cane ko nyamugore wiwe niko kumubwira ko Rosa atahavuye akizana inyuma yuko rero akaba yamubwiye ko yaciye afatirwa kandi n'utundi tuntu dutandukanye umugabo rero wa Rosa aca aragira amakenga niko gutelefona igipolisi nyuma yuko amakuru akomeye cyane aje kudushikira buno nyene aca abwira abo bari kumwe ko atashe muhira wa mugenzi we nawe ati icaranda kugurira agacupa nibisanzwe naje biramaze kumba ko kuri ubu ngubu rero reka rero tubanze twicare kugira ngo tuyage umugabo rero wanyakwigendera niko kwishura ko bitokunda ko aguma aca asubira muhira iwiwe ni nyuma yuko rero yaragiye kubonana n'igipolisi cyari kije gutangura amatoza mu gitondo ca kare rero
isaa 10 z'ijoro igipolisi caciye cizindukira kuri wa mugabo mugenzi we maze ikiziga gitorwa mu cumba c'abana. Biboneka yuko kuri ubu ngubu rero mu kumwica uyo mugabo yabanje kumukubita ikintu gikomeye cyane mu mutwe hama aramuniga nk'uko bishikirizwa n'igipolisi cakoze amatoza. Kugeza ubu amatoza akaba atarerekana neza impamvu y'ubwo bwicanyi. Ayandi makuru rero akomeye cyane yeje kudushikira nga mu gihugu c'u Burundi. Bamwe mu bene igihugu bafitiye amazu n'imirima mu gacimbiri mu Kanzi ku mutumba wa Kirema muri komine n'intara ya Kayanza hafi y'ikimanga kiri muri ako gacimbiri bavuga yuko batewe umutima uhagaze n'ico kimanga cabamariye udutongo. Abandi nabo rero bagatinya yuko kizohava kiguma caguhana none kigashikira amazu yabo. Abo bene igihugu rero banafise impungenge zikomeye cyane mu gihe atacakorwa vuba na bwango. Biravurwa yuko ico kimanga gishobora gushikira ibarabara ry'igihugu nimero ya 6 uko zosanga biraparanganije na cane uruza n'uruza nkuko bishikirizwa na bene igihugu kuko kigeze ku metero 2 gusa ngo gishikire iryo barabara. Ayandi makuru rero bikavurwa yuko kubwabo bene igihugu ngo ico kimanga coba caraturutse ku muserege waca aho kiri ahandi wari wubakiwe mwino misi ngo usigaye ucamo amazi menshi cyane y'imvura ava ku mazu ya bene igihugu. Abo bene igihugu rero babona yuko aho hantu hari hakwiye kubakwa amazu atararenga inkombe ngo hatorerwe nanone uburyo bw'umurengera gusumba ubwo hatorwa mu gihe haukorwa hakiri kare. Ayandi makuru bikavurwa yuko kuri izo mpungenge za bene igihugu inkuru ya Burundi News TV nkuko twarondeye umuhanuzi wa musitanteri wa komine Kayanza ajejwe inyubako imubaza nyamba ico kimanga yoba akizi. Desire Nimbona yishuye ko ataco yarazi ariko agiye kwishikira aho kiri kugira ngo arabe uko vyifashe hama ashikirize raporo ku bintu nanone uko ibintu vyifashe mu kigo cy'igihugu kijejwe amabarabara RRB. Nyuma yuko rero ni nyuma yuko amakuru yandi bivurwa yuko ni mu gihe abajejwe intwaro badahengeshanya guhamagarira abanyagisagara ca Kayanza kwimba ibinogo bishikamwo amazi y'imvura mu gihe ari mu rugo. Ayandi masoko yacu rero akemeza ayo makuru akomeye cyane. Munyemerere tubandanirize amakuru akomeye cyane avurwa nga mu gihugu cacu Burundi nyuma yuko kuri uyu nanone uyu munsi ariho hariko haribonekeza ibijanye n'iduzwa ry'ibiciro vy'ibitoro n'ibindi bitandukanye. Abene igihugu rero bakaba bari mu myidogo ikomeye cyane abiyunguruza bikavurwa yuko biriko biragorana nayo. Ayandi makuru avugwa muri Kenya biravurwa yuko kuri uyu wa kabiri uheze igenekerezo rya 12 kigera mu mwaka wa 2023 igihugu ca Kenya caraye gihimbaje isabukuru y'imyaka 60 irangiye ico gihugu kironse intayi yo kwikukirana. Nyuma yuko igihugu c'u Burundi kikaba caserukiwe n'icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza. Nyuma yuko ivyo birori byari bitegekanijwemwo kwakirwa n'umukuru w'igihugu nyene c'uburo General Major Evariste Ndayishimiye ariko akaba atabonetse ku mpamvu zitandukanye z'umutekano mukeyi uriko wibonekeza ku magara yiwe na cane ko hari umugambo ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Muri ivyo birori rero icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza nanone yarakeje igihugu n'abanyakenya kuri iyo myaka baraye bahimbaje. Nyuma yuko rero nayo President William Ruto w'ico gihugu akaba yasavye abanyakenya gukora cyane kugira ngo igihugu gishike ku iterambere rirama hamwe rero no kwama bazirikana intwari zaharaniye ukwikukirana. Nyuma yuko rero umukuru w'igihugu ca Kenya yaranatangaje ko ku munsi wa vuba igihugu kiwe kigiye gukura ko ibijanye no gusaba visa ingenzi z'iterambere muri Kenya ziva mu bihugu vya Afurika. Ndabibutse yuko rero gushika ubu amakuru akomeye cyane yeje kudushikira ava mu biro vy'umukuru w'igihugu ari amakuru ateye ubwoba. Nyuma yuko gushika umwanya ku mwanya turashobora gutangura ikiganiro na cane ko President Evariste Ndayishimiye yanze kwitabira ivyo birori nyuma yuko amagara yiwe ashitse aho umwasi ashaka. Umwanya ku mwanya murashobora kumviriza indege ikorowe nyuma yuko umukuru w'igihugu nyene c'uburo General Major Evariste Ndayishimiye yotegekanya kugira urugendo rukomeye cyane rumushikana mu gihugu c'Ubuhindi kugira ngo akurikiranwe amagara yiwe. Amasoko yacu y'ibanga akemeza amakuru tugiye yose tuze kuyagaruka ko mu buryo bw'idonido. Nizere ko aje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyonda gusomanuka mu video uranditse ijambo sabone pyonde ko uracobona arakazojyana nyene pyonde ko hama tuje turabana makuru y'ibigano dutambutsa kuri Burundi News TV. Reka rero uko twebabwiye mu funyo amakuru yacu tuyabandanize ku makuru akomeye cyane aje kudushikira aka kanya
umukuru w'igihugu c'u Burundi nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nyuma yo gufata ingamba zikomeye cyane zo kurungika abasirikari b'u Burundi muri Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo gushika ibintu birahejeje gukomera cyane. Abasirikari babiri nibo baciye bahagarikwa nyuma yuko bibonekeje mu mugambi ukomeye cyane bari barungitswemwo na perezida wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi ku mugambi wiwe mubisha ukomeye cyane wo kugandagura Moise Katumbi ubwo yari mu yamamazo nkuko amasoko yacu yegereye iyo dossier avyemeza. Bikavurwa yuko rero umwe mu basirikari yaciye yitaba umuremyi nkuko amasoko yacu avyemeza. Ikiziga ciwe kikaba gitegerezwa gushikanwa ngaho ku kibuga c'indege citiriwe Mekiyo Ndada i Bujumbura mu masaha makeyi aza nyuma yuko harungitswe indege igira ngo ije gutora ico kiziga. Ayandi makuru rero bikavurwa yuko gushika ubu ngubu nkuko mwavyiboneye Moise Katumbi yari yakorewe operation ikomeye cyane yo kumugandagura. Gushika ubu rero mu mazi magari biravurwa yuko naho nyene ibintu bikomeye cyane bihejeje kwashika nyuma y'intambara iriko irahuza umubare wa M23 n'igisirikare ca FARDC nabo bafashanye harimo abasirikare bacu twarungitse mu mpisho n'abandi bafashanya n'igisirikare ca FARDC nk'insoresore bita Wazalendo n'abandi baturuka mu bisata bitandukanye. Gushika ubu rero ibejeje kubashikira n'ibintu biteye ubwo. Ndababwira ukuri igisagara ca Goma umwanya ku mwanya turashobora kumviriza yuko co bagejeje gufatwa n'umuhari wa M23 uhejeje gutera imbere nyuma yuko ingabo z'akarere ka EAC zejeje gushika mu bihugu vyabo na cane ko kuri iri genekerezo ingabo z'akarere ka EAC nyuma yuko amakuru akomeye cane yejeje kudushikira gushika ubu ngubu ingabo za EAC gushika ubu ngubu zituruka mu gihugu ca Kenya ariho kuri iri genekerezo muri aka gatondo nkuko twabibashikirije ingabo zanyuze mu gihugu kibanye c'u Rwanda zerekeza muri Kenya nkuko amasoko yacu avyemeza. Rero bikaba vyanyuze ku rubibe Gisenyi gushika ubu ngubu rero nkuko amasoko yacu avyemeza ku mupaka w'u Rwanda na Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Abamenyesha bakuru bacu bari ngaho batanguye kumvireza ibijanye n'umugambi ukomeye cyane yuko ho bagiye guca hibonekeza yuko M23 ifata aho izo ngabo zari ziherereye na cane mu bisata bitandukanye vy'ico gihugu muri Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Ndababwira ukuri ingabo zacu z'u Burundi ziriko zirahura n'ibintu bidasiguritse na cane bivanye nkuko amasoko yacu muri izo ngabo avyemeza. Zikaba rero ziriko ziratabaza umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye kugira ngo afate ingingo ikomeye cyane yo kuzikura muri uriya mucanwa zarungitswemwo kugira ngo zirwane n'umari wa M23. Zimwe muri zo zikaba zararahire zikarengwa yuko zitozosubira kurwana n'umari wa M23 bivanye nuko ziriko ziragwana intambara zidatahuranye. N'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye n'umukuru w'igihugu ca Kongo mugenzi we akomeye cyane biravurwa yuko gushika ubu ngubu baje gushikirwa n'ibintu bikomeye cyane bivanye n'amajambo Felix Antoine Tshisekedi yavuze ku mukuru w'igihugu His Excellency Paul Kagame w'igihugu kibanye c'u Rwanda nkuko amasoko yacu avyemeza. Ndabibutse yuko rero umukuru nanone mu kanama karoni banzuye yuko umwanya ku mwanya turashobora kumvireza inkoho mu gihugu c'u Burundi canke mu gihugu kibanye c'u Rwanda bivanye nabo batanguje intambara nkuko bitangazwa nabo nanone mu kubw'amashiramwe yigenga akorera nga mu gihugu c'u Burundi akaba yemeza ko umwanya ku mwanya turashobora gutanguza intambara ku gihugu kibanye c'u Rwanda cangwe naco nyene kigatanguza intambara iwacu. Biravurwa yuko rero amakuru akomeye cyane yeje kudushikira umwanya ku mwanya turashobora kumvireza ibintu bikomeye cyane bivanye n'ivyatangujwe n'umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mu gihe yishikiye muri Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo akagirana umubonano na perezida mugenzi wiwe Felix Antoine Tshisekedi kubijanye no gutosekaza nanone umwari wa M23 nkuko amasoko yacu avyemeza. Ndabibutse yuko gushika ubu ngubu biravugwa yuko abasirikare bari barungitswe kugandagura Moise Katumbi ari mu nyiyamamazo na cane ko perezida Felix Antoine Tshisekedi ariko arabona yuko umwanya ku mwanya atazotsinda aya matora agiye kujamwo. Umwanya ku mwanya rero turashobora kumviriza ibintu bikomeye cyane bigiye kudushikirana inyuma yuko n'igihugu kibanye c'u Rwanda nkuko twebabwiye mu funyo geje naco kwemeza yuko gitanguye kandi kiteguye ibijanye no kurwana n'aba baba bakigavye ko ibitero nkuko bishikirizwa n'umuvugizi w'ico gisirikare c'u Rwanda. Amasoko yacu rero yibanga mu gisirikare c'u Rwanda akemeza yuko bajeje gutegura kandi kwitegura nkuko bama babishikiriza. Ayandi masoko yacu aturuka nga mu gihugu c'u Burundi General Prime Niyongabo akaba ariko arabuza umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye kwishora muri iyi ntambara idasiguritse kandi abasirikare bacu badatahura. Ibi rero nta nivyo bizoca bituma yuko igihugu cacu c'u Burundi kidatsinda urugamba
urugamba na cane ko gushika ubu tutaratahura intambara turiko turarwana nyuma yuko iriko iraduza n'umwari wa M23. Nimunyemere rero ayo makuru nari twabateguriye tuze kuyagaruka ko mu buryo bw'idonido tubashikiriza amakuru akomeye cyane avuye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nyuma yuko indege irungitswe kugira ngo igarukane abasirikare bacu b'u Burundi baguye muri ico gitero gikomeye cyane cyari cyagabwe kuri Moise Katumbi n'ayandi makuru akomeye cyane yaje kudushikira turibuze kubagaruka ko mu buryo bw'idonido. Ndabaha ikaze rero mu yandi makuru n'ibiganiro biza. Reka rero nsubire ndagukangurikira cyane inshuti munywanyi twabanye muri aya makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV gushiga ubu turaza kugaruka ku masanamu akomeye cyane yibonekeje mu kiyaga Kivu nyuma yuko abasirikari b'u Burundi bariko barambuka igoma. Amasoko yacu rero yibanga aremeza ayo makuru. Ndabibutse yuko gushika ubu ngubu atabarabara na rimwe ryinjira mu gisagara ca Goma ryo barisigaye yose ahejeje kugarwa n'umubare wa M23. Abasirikari bacu b'u Burundi niko bashikiriza na cane babandi twababwiye kubijanye nuko gushika ubu ngubu abashika amajana 200 aribo bapfungiwe mu gisagara i Bujumbura. Kubwa amasoko yacu rero amenyesha amakuru bacu bariko baratugira amatoza ntibuje kure. Iyi ni Burundi News TV.